TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Ikibazo cyaje giki, ivyo bisigo ayo majini niyakizwa yoyo yazoja mw'ijuru gukora iki mw'ijuru? Twarabirukanye. Urakoze cyane, Kristo abamezagiriye amashumeshi. Vuga Yesu akiba. Niyamanukanywe na shetani. Takibiri. Ni kigeze kimanurwa na Satani. Ihibambewe nizibikwiye kandi nizonabishobora kabisa. Atagukeka shetani, atagukeka Satani yarigijwe kure kugira ngo niyumvirize Qur'ani, kubera ivyo utakambira ikigirwamana ukibangikanye n'uhoraho Allah. Niyo mpamvu mu Islam dushaka gusoma Qur'ani tuvuga a'udhu billahi minash shaitani rajim, twikinga kumani dukinga Satani yavumye, kubera ko Qur'ani tigeze ibanurwa na Satani. Yataraza mumenyi buke bwiwe ari jambo yavuze ngo hehe amajini azoza mw'ijuru. Ego kabisa, wallahi nariga kumuntu avuga ngo yahere muri Bibiliya, reka mbere muri Bibiliya Mariko 3:11, Mariko 3:11, impemu zihumanye nazo uko zimubonye nivyo zawikubita imbere zigasamarara zitumwana umwana w'Imana ama Yesu arazihanikiriza ati gute cyane ngo ntizigende ziramwandagaza. Impemu zihumanye ko zibonye Yesu zarasemerera, ariko se gusemerera burya ubutekanye muri kurasha turahiye turagowe cereza kuko Yesu atarusaba na fitane n'impemu mbi yaziga gute funga kinywa pumbafu numa kamo soka tenda 14 ego 14 havuga ati atoranya 12 amaze kuzikanamira atoranya abigishwa 12 no kubana nawe maze babatume kwigisha no kugira ububasha no gusenda abadayimoni. Kumba abigishwa ba Yesu bari bafite ububasha bwo gusenda iki? Abadayimoni n'amajini. Abadayimoni aribyo bisigo, aribyo majini, aribyo bikangwa, aribyo binyankonga, aribyo bisuguru, aribyo majini. Yesu niwe afite ubusabane nabyo. Yatirukana pumbafu. Yatirukana. Igitangaza tubona uyu Muhamadi Imana yiwe imurungika ku bisigo, ku bidayimoni, ku bikangwe, ku binyankonga, ku bisuguru, azigisha kitabichehe ivyo bisigo Muhamadi yatumwe ku bizo bigendehe bisa biragwiki ko wowe ni wihana uzoja mw'ijuru. Ivyo bisigo navyo niti bizoja he? Ivyo bisigo bizoja he? Nimuhumurize, mumaramare, muvyemere, mubwire abantu ko mwababeshe. Ivyo bisigo yabitumwako bisa bicehe, bisa biramwoye mugabane ko ufite ikibazo mw'ijuru wihana. Ivyo bisigo bizokera bicehe. Niwabona umuringerangana gusa n'umuvyibuhe ariko mu mutwe atekeye ubusa, kwemera ko ibisigo bizoja mw'ijuru kandi byarirukanywe. Mwarimu acavuga ni mbona mwebwe ngo Paulo yarazi yuko ibisigo bizoronka umugabane, ariko nituba mbere 10:20 wewe 10:20 niwakora kuri Bibiliya ndagukosora ama nagufite 10:20. Paulo yavuze gute? Yashakira hagati ariko mvuga yuko bimazi no abanyamahanga batanga babiha abadayimoni. Ariko ndavuga yuko ibimaze abanyamahanga batanga babihiki babitekereza ndetse n'abadayimoni. Bisigati hari umuryango wa Israeli, umuryango w'Imana n'abanyamahanga. Abanyamahanga n'abantu batari bizeye Kristo, batari bizeye Imana, n'ababizeye batizera nde Kristo. Arabaki abanyamahanga ibimaze batanga babihiki
abadayimoni nikimenya amazimiro mirongo ibiri yigisha ko ngo ibisigo n'abagira ibikorwa ari cyane baviki cy'Imana cyiza ariko Paulo yarabikomeje rekereza niba wumva ko amadayimoni amagira ari meza rekerabaza hari umurozi mwiza hari umurozi mubi umurozi wese ni muki ni mubi manuka wumve avuga ati ko nanjye singomba yuko musangira n'abadayimoni twari igikorwa abakristo singomba kumusangira n'ibiki n'abadayimoni komeza tugende nimushobora kunywera ku gikombe cy'umwami wacu no ku gikombe cy'abadayimoni abakristo nimwanywera ku gikombe cy'umwami wacu Yesu Kristo hama muhindukira mwifatanya n'abadayimoni nk'aba bagabo bameze ko abadayimoni ariyo majini ngo yasiriye abayisilamu bagasigara abadayimoni bakabana na yone nimushobora gufatanya n'Imana mufatanya n'abadayimoni ikibazo ngiki iyo Mana yamurugise Muhamadi ku bisigo n'abadayimoni ni Imana nyabaki yabitumye ko bisokehe yo erega mwarapfuye urakicahe wewe ukicahe nibapfuye abagabo barahwereye barapfuye hama wasoma karongo gakira hagati umva ibyo Paulo yatubwira nidushobora kunyura ku gikombe cy'abadayimoni amo ni cya Kristo maze kubimenya naciye mbayo ndabasezera ku mugaragaro n'abari muze kwa Yesu vuga nefa nitujayo yego ati kubera iki umwarimu yatanguye yabisomye fatiyo korowani 2:97 ngo mwarimu yavuze ni ngo mwasi wa Gaburiyeli ngo ni Satani ngo navyazi muce mukimumpera kumbera cyazi gusoma nimba usoma ufite amarineti y'imbaho uyakure usomesha amaso Nyarusa 2:0 urakoze cyane na buri ndero reka ndayibura kuri wowe wigisha abadayimoni wigisha Kristo muzima 2:97 avuga gutse 2:97 2:97 ari umwasi wa Gaburiyeli soma kwa Kiswahili ambaye ni adui wa Jibrili wose ari umwasi wa malaika Gaburiyeli kwa ajili yeye ameteremsha Qur'ani katika moyo yamanuye Qur'ani mu mutima wa Muhammad wasazwe ari umwasi wa malaika Gaburiyeli ndabasa umwasi wa malaika w'Imana ninde Satani ati ngongwe mico gitabo uvuze ngongwe igitabo ngiki wose ari umwasi wa malaika Gaburiyeli niwe yamanukanye Qur'ani mu mutima wande wa Muhammadi igitabo cy'Abisilamu baragisoma ariko mu gutakaza abantu ngo yari Imana obyo ariko se murabona umubeshi turakeneye kumena iyo Mana ni Imana nyabaki yafashe irungikije imubwira Muhammadi atuma ku bisigo ambaye ni adui wa Jibril icyo ni Kiswahili kisome neza ambaye warasaza umwasi wa malaika Gaburiyeli yamanuye Qur'ani yamanuwe n'umwasi wa malaika w'Imana mwikiriza cyande cya Muhammad ikibazo ngiki ni Imana nyabaki yamutumye Muhammad kuri ibyo bisigo bise bike batayivuga se wa mtume wakeza mitume na aramu muriro mushire wakeza mitume mugira mwumve ngafanya hofu Muhammad ngwagira kabonge cyane akarejea kwa mkewe akamwadishia asira ku mugore baramwiganira pale homa kubwa inyongi cyamufatira duga akataka funiko maguo Muhammad asaba kwa fuku munsi akawa natetemeka atangura kutedemedo waseka na kusema atangura kumvuga najofia nafsi yangu bishishikira umutima wanje kuchezewa na mashetani kubikirindiro bya umviriza Muhammad yavuze mugore wanje aho bari kurajugubira sibindi n'umutima wanje wabaye ikirindiro cy'abadayimoni magabo ni Muhammad ativugiye yuko umutima we wabaye ikirindiro cy'abadayimoni igitabo cyandiko cy'abakuru ba Muhammad hama manuka mugore w'imyaka 40 manuka basi na pale adije kamdakiza akamwambia maze adije mugore cyamubwiye
mbwira reka ibyo mugabo wanjye ibyo byokubako wakinirwa n'abadayimoni nk'uko ubivuze wowe niba gukinira umuntu ameze nk'aho ufasha abantu imitwara imizigo wowe urabona izi inshuti zawe kumanuka ukira abantu ibintu byiza cyane ndakurahiye cyo umugore wawe ndabonye ariko uwo mugabo wanjye umaze kuba intumwa reka nababwire amatubanire umugabo avuze ni umutima wanjye w'ikintu cy'abadayimoni umugore wacu inyuma twese byanjye hari inyuma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Buri cyambere mbanje gushima Allah tabaraka wa taala we yadushoboje kuvyo twebwe nk'abantu tudashobora kwishoboza. Ikigira kabiri umwarimu avuye ngaha yavuze ibintu byinshi ariko icyambere nk'impanuro kubera ko yaje nk'umuntu atandero yahawe n'abavyeyi. Impanuro kwanza imigani 26 ku murongo wa 5. Imigani 26 ku murongo wa 5. Bavuga gute kwanza? Imigani 26 ku murongo wa 5 havuga hati wishuri gipfu ngo wishuri gipfu amagambo ahuye n'ubupfu bwaco kugira ngo nicirate ko gifise ubwenge kugira ngo ico gipfu nicirate ko gifise ubwenge nanje najenga kugira ngo ndacishure igipfu mu majambo ahwanye n'ubupfu bwaco kugira ngo nicirate ko gifise iki ubwenge. Rindira gato yari impanuro gato ubutumye igipfu aba yiciye ibirenge emedi wiciye ibirenge kabisa gutuma igipfu imbere y'abantu bafise ubwenge aho no kwica ibirenge mere nk'umuntu muzima emedi nka professeur ugatuma igifu cyo kwigisha iki atari byo gusa iyo yari nk'impanuro umwarimu avuye ngaha niyo mpamvu twaba tuvuga aba bantu naciza basanira abantu ahubwo basanira ikibi. Hari agatabo bakoresheje wakeze mtume n'agatabo kitwa wakeze mtume aka gatabo yagakoresheje ashaka kwigisha abantu ko Muhammad yahawe ubutumwa n'uwitwa nde umugore ariko inyandiko urabe basoma agace gusa kugira ngo bazimize abantu. Niyo mpamvu navuze ubutumye igifu nka Emedi gutuma igifu ni nko kwica amaguru kabisa kandi ni manura Biblia siniko ndatukana soma iyo nyandiko were ya ruguru gato aho basinzi aravuga ati gute hata siku moja katika mwezi wa Ramadhani hakutasome ngwico giye ngo ari mu kwezi kwenda kwa Ramadhani na hali ya kuwa mtume kisha timiza miaka 40 kandi ico giye intumwa Imana Muhammad yarakwije imyaka 40 mara siku hiyo uwo munsi na Muhammad akwije imyaka 40 Jibril alimudhihirikia umumarayika Gabrieli niwe yaje kuri Muhammad yapana umugore umumarayika yaje kuri Muhammad ivyo kutabisome na kumujumbe kuwa kisha kuwa nabii kandi Gabrieli ngo ni yaciye atakabwira Muhammad ko amaze kuba numva ari umugore ivyo kweri iki gitabo si gitabo kiwabo nyene singiye iki aho yaciye asoma hera yaciye atanguriye Jibril amaze kubwira Muhammad gutyo amaze kubwira Muhammad bamaze kuba intumwa na vituko vingine alimfanyia kama tunavyosikia uko nyene wani Jibril ndiyo basi mtume akafanya hofu sasa Muhammad ngo yaciye agira ubwoba kwa mkewe akarejea kwa mkewe akasubira ku mugore yitwa gute Khadija akamuhadithia Muhammad atangura kumubwira iki inkuru kandi Muhammad ni ngombwa ko vyari kumutangaza uhuye n'umumarayika nawe watwebwe twogira ubwoba buteye ubwoba na Muhammad rero ageze ku mugore we Khadija atatangura kumubwira inkuru zingene zagenze ndibaza ngana ngorane nimwe Muhammad yahawe ubutumwa n'uwitwa Gabriel mu gitabo cyabo nyene baduha ivyo kutabisomye icuzi no kwimonora gusa uri umugabo ntasoni ukimonora umugabo niyo mpamvu twaba tuvuga utumye igifu ni nko kwica amaguru Emedi professeur you can't say stupid here in this place. Reka tuwandanye mu kumugosora kandi yaciyaza azana inyandiko yo muri Qur'ani 2:97 iyi nyandiko mwarimu ni gitabo cyabo wagishite ngaho ni gitabo yakiduhaye ni gitabo kandi wagitse neza kugira uti ngo Qur'ani yamanuwe nande na Satani muko kwingene we yagira gute bisobanuwe niko yasiguye ariko soma tubisigure neza mu gitabo tuzani wenyene wambie ngo babwire ambaye ni adui wa Jibril wari umwasi wa marayika Gabrieli kwajili yeye kubera kwajili yeye wani murumanyi w'igiswahili yeye inamrudilia nani si Jibril si Seluisi yeye isubirirane Gabrieli ngo kubera ko wewe Gabrieli ameitaramusha Qur'ani katika moyo wako
nuko Waislamu takbir. Allahu akbar. Kumbe Qur'ani irisobanuye neza ko Gabrieli ariyo amanuye Qur'ani kuri Muhammadi kwa amri ya Mwenyezi Mungu kusha kw'Imana rugira byose. Torare hama mwarimu rindira gato yigira ngo yari umwisilamu siko ntiyigeze n'akazina bamwita ngo yiyita ngo yitwa Abubakar. jewe ndaza haba mu buhinyutsa ntiyigeze mu musilamu. Iko turabizi mwarimu icyazi no kwimonora ikintu kimwe mwarimu ngo ni umwisilamu. Iyo nyandiko mu cyara bivuga qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu ingo ngayo nyima wiyemera sigura fa innahu itwa gute nimo ari umwisilamu fa innahu isigura iki ngo mu mwanya wanje oya mwarimu ntarifu ntayatsi niyatsi bandanibiza ari umwisilamu basaba natarabuzi wewe laisa ariftu lughatun arabiyya nana kimwe siko mwarimu. Sasa Qur'ani niyigeze imanurwa na Satani n'umusi n'umwe kubera iki Qur'ani igitabo cy'Imana ni igitabo cy'Imana cyahawe intumwa nyeranda 2006 amajana 210 Qur'ani. haravuga ati havuga gute kandi Qur'ani ngo kandi iki gitabo kiranda Qur'ani ntiyamanukanywe na Shetani. takbir. Ntikigeze kimanurwa na Satani. Ihibambewe ntizibikwiye kandi ntizonabishobora kabisa. atagukeka Shetani yarigitwe kure kugira ngo ntiyumvirize Qur'ani kubera ibyo utakambira ikigirwamana ukibangikanye n'uhoraho Allah. niyo mpamvu mu Islamu dushaka gusoma Qur'ani tuvuga a'udhu billahi minash shaitani rajim twikinga kumani dukinga Satani yavuye kubera ko Qur'ani tigeze imanurwa na Satani. Yacaraza mumenyi buke bwiwe ari jambo yavuze ngo hehe amajini azoza mwijuru. Wallahi nariga kumuravuga ngo kubera ko mu majini mwarimu twa tuvuga duti amajini ni biremwa cyo kimwe nk'abantu. Mu bantu ari abantu beza ari abantu bazoza mwijuru abantu beza abantu babi baje mu muriro. No mu majini twasomye igitabo cya Bibiliya ejo amajini ni biremwa vyimwe mu bitagira gute bitaboneka. Muri ivyo biremwa rero bitaboneka hariyo vyiza kabamwo na bibi. Sasa menye ivyo bibi bizojahe ivyiza bizojahe. So ico gitabo cy'abakristo nyene menya umwasi wawe urupapuro rw'115 hanyuma ibigatanya vyabyawe n'imwemu be n'abantu ivyo bigatanya ni bibi n'abanyene batipe bizokwitwa imwemu mbi mw'isi. ivyo bizokwitwa imwemu mbi mw'isi kandi bizoba mw'isi ngo kandi bizoba mw'isi. imwemu mbi izo mwemu mbi rero ziva mu mibiri yabo kuko babyawe n'abantu hamwe n'abamarayika bera uko nyene intango yabo ni ya kera uko nyene bazoba imwemu mbi kw'isi kandi imwemu mbi kandi ngo mwemu mbi zizokwitwa imwemu z'abanyakibi bizokwitwa imwemu z'abanyakibi zakoze ikibi imwemu zo mw'ijuru. haba kumbe mu gitabo cy'abakristo ngo hariyo na mwemu zizoja mw'ijuru. ijuru rizoba ikibanza zibamwo ariko imwemu zo mw'isi zabyawe n'isi niyo izoba ikibanza cy'ukuri. Ego imwemu z'ibigatanya ziratera umubabaro zirasambura ziragira ibitero atera intambara kandi ziratera umudurumbanyo mw'isi kandi izo mwemu zitera umudurumbanyo mw'isi ariko imwemu nziza zizoja mw'ijuru. mu gitabo cy'abakristo sasa mwarimu mu gitabo cy'abakristo ubwabo cyonyene kiriyemeza neza mu mwemu bisigura mu majini hariyo ngo amwe akora ikibi azoja he mu muriro akabana meza azoja mw'ijuru. Ikibazo kiraje abo bakristo banditse ibi bintu mbega n'ababeshi canke n'abanyakuri uje utubwire ngaho nimba ari ababeshi utubwire ko ari ababeshi nimba ari abanyakuri tubwire ko ari abanyakuri. wanashima abakristo bemera Bibiliya baduza intoki abemera Bibiliya baduza intoki abakristo bemera Bibiliya bayihakanye kubera ko bemera Bibiliya jengira nibarize na Bibiliya kuko mwarimu birashika bakavuga ko abo bakristo bavuze iki ibinyoma. Tugira dusuzume mu gitabo cya Bibiliya mbega ari amajina azoza mw'ijuru ucubwira nduyakure ko rero soma Bibiliya abami ba mbere 22 ku murongo wa 20 abami ba mbere 22 uje kuyiga 22 abami ba mbere haravuga hati havuga gute havuga uko mwarimu maze uhoraho arabaza ati ninde yogenda kosha Ahabu ngo adugiye iramogi. ico nigiye Imana izobaza ngo ninde yogenda kosha Ahabu agendera Moti ni Geriyadi agweyo nuko umwe aravuga ati ashira ukwiwe ubundi ukwiwe hanyuma haza imwemu ihagarara imbere y'uhoraho iravuga iti kuriya hajiki imwemu ariyo yitwa ijini mu cyarabu. Sasa ngo iyo mwemu yaciyiza ihagarara imbere y'uhoraho iravuga iti
iti ihagarara imbere y'Uhoraho iravuga iti ati jewe ndamwosha. rindira gato humvise imwemu, iyi ni imwemu yaje imbere yande y'Uhoraho, iri mwijuru iva mwijuru izihagarara imbere y'Uhoraho. Ikibazo kiraje, iyi mwemu yageze mwijuru gute? Kandi imwemu zose zizoja mu muriro, iyashize mwijuru gute? Ngene ubengo kafashwe n'amadayimoni, ngo ndagusengera. Umuriza mwarimu Uhoraho arayibaza ati atuja kumwosha ute? Nayo iti ndagenda nihindura impwemu y'ibinyoma. Iyo mwemu nyene iti ndagenda nihindura impwemu y'ibinyoma. Kandi mwarimu twabivuze ko gihindura ukuri n'ikinyoma kabisa. Iyo ni jini riboneka mwijuru. Iyo baramaze mu gutiga biragatsindwa, subira ku ishuri cyo kwiga. Hariyo mu majini azoja hehe? Mwijuru. Igitabo cya Bibiliya kiravyemeza. Amajini rero mabi ni yamwe utosanga mu kwizera yizera ko Yesu ari umwana w'Imana. Uko kwizera niko kwizera kw'abakristo. Bisigura ko kwizera kw'abakristo guhuje no kwizera kw'amajini uyu munsi haragaragara abadayimoni n'amajini abaribo ba Kisilamu berekanye uwatumye Muhammad ku bantu no ku majini, ariko abapasiteri ntabwo bariko barabyemera. Umbaga umucamanza rero nyukuri nyawo. Sawa mwarimu? Niko bimeze. Icyambere Yesu yawe igitabo cyitwa Injili, ubutumwa bwiza abuhabwa kugira aze kwigisha bani Israeli. Abanyisirayeli Matayo 15:2 ujeyo. Yesu arabisura ati sinatumwe kubandi atari kuna mazazi meza abisirayeli z'abanyisirayeli. Yesu amaze kwigisha ubutumwa bwiza bwa Injili abanyisirayeli, hari ababaye ba mbere kubutahura no kumuyoboka ni bangahe? Matayo 12. Maze Yesu atuma abigishwa 12. Umutwe w'ijambo uvuga ati Yesu amaze kwigisha yatoranye abigisha 10 na babiri muba mu muryango w'abanyisirayeli. Abatoranya ku mpamvu nyabakijako arabatuma. Yabatumye gute? Arababwira ati yababwiye gute? ni muze mujana inzira z'abanyamahanga. Ati ni mugende 12 Matayo 12. Amazina y'izo ntumwa 12. Amazina y'izo ntumwa 12 Yesu yatoranye. Uwa mbere ninde? Uwa mbere ni Simoni yitwa Petero. Uwa kabiri na mwene nyina Andereya. Cyakuhagarare gumeza ngabwira umwanya ushaka bandanyira yamenya ni 12 amazina ra Yesu atoranya intumwa 12 yazije yugiye ngo zije kugira iki? Mariko 16:15 havuga gute? Haravuga ati ndipo Yesu nendeni mkayubiri Injili. Yesu abwira ababigisha 12 yatora ati nimugende ku isi yose mwigisha ubutumwa bwiza. Nendeni ulimwenguni mote mkayubiri Injili kwa kila kiumbe. Yesu abwira abigisha ati nimugende ku isi mwigisha Injili kwa buri cyaremwe cyose, ingurube, inkoko, abantu n'amajini. Ikibazo gihari, iyo ubutumwa bwiza bigishije Injili bwakomotse kwa nde? Icyo kibazo bizoja icyo bisigo rero abagira ati icyambere bagira ati ubwo butumwa ngo yatumwe ngo bwari bwande cyangwa kwazi cyakoze ni rimwe umunani. Ariko muzahabwa ubushobozi. Hemu yera ni abazaga. Umviza samajini. Mwemu yera ni agira gute? Ni abazako. Kumbe ariyo mwemu yera ni mwemu. Ni mwemu mbi. Mwemu mbi zitwiki. Abashetani amajini abademoni. Niyo bahemeye. Akemanuka. Hebu yariweza kwa Fideli azabishaba to kushingira inahe. Azabishaba to kushingira iki? Inahe. Kumva ubutumwa yarungisa bwo ngo gushingira inahe nde? Yesu. Bwo ubutumwa bwo gushingira inahe nde? Yesu. Muravyemera kuko ubutumwa bwo gushingira inahe Yesu. Muzobivyabona mwe mwene yabaza to kushingira inahe. Gushingira inahe. I Yerusalemu ni Yudaya hose. Ubutumwa kuvuga n'ubushingira inahe nde? Yesu Kristo. Ikibazo nakibonye sina ati none ngo yatumwe ngo kuvikira viumbe akora kama jambo. Mariko 16:15 Mariko 16 buke urabika inyoma cy'abagabo baje cyo gusa gutukana ubwo ntabari mu bafite. Arabari ati mugende muje mu bihugu byose mubwire abaremwe bose abaremwe bose abantu wise abaremwe n'imbata n'abantu opso namuhaye ubusa mwabibonye. subire kandi ubusa kwijana subira mubwira baki aba
umviriza yavuze ko jewe nize ndikuyemo sinize abize abaremwe ni imbwa n'abantu ovyo icya kabiri genda umwigisha asaze nigisha yaracyari ku ishuri uguta umunyeshuri yobwira umwigisha ati ngo niwize arahumba murababona arahumba manuke uwizera agira gute akabatizwa azogira gute azokizwa data muramaze kuba nimwibatizwa muramaze kuba n'inguru bibatizwa mbega akayabu karakizwa ikindi rirakizwa bavuga ibyo bazi sindabatutse ariko muca mubabona nimba ubwisilamu busigaje barimo bameze nk'aba bwaraheze yibaza abanyeshenza ko ari bijuju ubu wafasha abagabo bose babisilamu ko ari bigugu erega ni icyabwenge nubwira abaremwe ubutumwa bwiza uwizera n'umuntu agira gute abatizwe cyambere abatizwe kuko imbwira abatizwa fatira igitabo cya korowani amajana 236 reka nababwire aba bagabo barabatizwa nsomera 236 page 236 reka nabasomere muri korowani mpamvu abagabo batabatizwa mukeneye kwimenya cyendangiza yacokoje inzukisha ziramurya nakwera agashati bamboye neza karimonyora bagira ngo reka nsome mwarimu abashenzi n'abantu batabatizwa abashenzi n'abantu batagira gute batabatizwa ikibazo canje aba barabatizwa bisigura nabaki n'abashenzi amajina arabatizwa bisigura niki n'amashenzi imana yatumye Muhammad ku majini iyo mana nayo ni nyabaki n'umushenzi manuka batazi imana aba bashenzi ni bazi imana bamenya gace gusa bamenya imana gace mu kubesha abantu gusa no gutuka abandi ngo barimonore baragize gute babeshera manuka n'abantu n'aba bayisilamu abasilamu b'abayisilamu nuko byanditse abashazi n'abayisilamu kuko batagira gute batabatizwa ndasize ikibazo cyaje ngiki ibyo bisigo ayo majini niyakizwa yoyo yazoja mu ijuru gukora iki mu ijuru twarabirukanye urakoze cyane Kristo abameza agiriye amashyi menshi vuga Yesu akibar None wabatije Yesu yari umushenzi yarabatije Yohana nigeze abatije sawa yego yari umushenzi na Mariya nyina wa Yesu nigeze abatijwa tuzohomberaho bahombe nukuri cyewe nzohomberaho Mose yahombeye ko niyo batijwe nzohomberaho Abrahamu yahombeye hombera kurumva mwarimu yakwishuye cyangwa ntiyakwishuye iko mwishure abakristo nabesa umutuze je n'umucamanza ubanda abero bacamanza abarimu banje hamwe n'ababana banabana ndabazi ndarisubiye n'abana mwarimu nipo nabajije ikibazo acha kwita swata hako kunyishura yinje mico gitabo so mu mutwe w'ijambo umutwe w'ijambo uvuga gute w'ibintu yasomye ego mtume Muhammad jinwa imana Muhammad anasingiziwa yarabeshewe mu kuvugwa bisubiremo neza abavyumva yarabeshewe mu kuvugwa yabeshewe gute jako washenzi yeta washenzi ndio watu wasiobatizwa eti ni baje batabatizwa kumbe ni kinyama yarabeshewe Muhammad ikibazo gihari marenyi no Yesu yarabatijwe yarabatijwe tuzohomberaho Mariya yahombeye Mose yahayaze yahawe ibyagezwe 10 yarabatijwe nibyo byagezwe no Musa abantu biturongo yarabatijwe Mose tuzohomberaho Mose agizene yahombeye cyambaza ikibazo rero ihinjira ubutumwa bwiza Yesu yahawe buze kwigisha buri kimwe cyose ingurube inkoko
abantu amajini yatubwaye ubutumwa bwaturutse he ntabwo yigeze anyishura. Reka rero mbe umucamanza wa mwana we, reka mbe umucamanza ndamwereke Imana yarungitse Muhammad kubantu ku majini iyo ari Qur'ani 7:4. Qur'ani 7:4 yarutsa bari muri minota 3 yarutsa 5:4 aravuga ati ngo bavuze yuko abesa mutuzombe hanyi nawe Yesu yagizene yahombe cyambaza akabazo baca muri Bibiliya hajya bahinyanyuye ho kuja Bibiliya zatanguye za mbere havuga gute igifaransa cyanye igiswahili kwanza cyari igifaransa kwanza igifaransa yego havuga ati muri Marco chapitre 16 verset 15 yarutsa puis il leur dit allez par tout le monde et tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Mawirichare mwecho Igiswahili ndipo Yesu akawaambia safi enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe mawirichare mwecho inkoko ziri imeneziri gituma mbabwira mu migani nuko iyo baraba batabona kandi iyo bumva batumva badatahura kandi ivyo uvugisha n'Imana Isaya yabivuze nukumva bazokumva ariko bitahura urabazoraba ariko ntibazopfa bavyiweze ndezaho soma Korowani 28:20-21 soma ikirundi nyarusana muri 2 soma iravuga gutya tande 78 iki byukuri umuriro wa yabaki abarusha isiratu umuriro wa Gehinomu niwo muri abantu bari ariko imiriro dutega ko muhira ni miriro atakifise sivyo ari imiriro dutega kwinda ariko hari undi muriro w'abari w'umuriro wa Gehinomu ni kibanza c'abagararije umuriro wa Gehinomu ni kibanza c'abagararije ni muragiye muri Gehinomu cyo kibanza c'abagararije soma abo marijani nawe igipapuro c'71 hadithi Anas bin Maliki inasemaje? Kwa mtume amesema Muhammad anavuga na mitendelea kusema Gehinomu isema najivuga kuna nyongeza mbega alinyongera kwa Allah tukazao Allah atakapoweka umoja wake azama lukashiruku kirenge kiwa muri Gehinomu Gehinomu izakivuga cha kibazo cy'abantu inatosha irahagije ikibazo cyagenge iki twasubira ko bari ngo Gehinomu muri kibaza cy'abantu ku munsi w'ejo rero abantu bose bazabajya muri Gehinomu hasigaye Allah Gehinomu muwaze Allah ari nyongera aramati mbega nibiyari ushaka kwiza Gehinomu ati nawe manuka ingo muri iki kibaza aracamanuka ashira mu kirenge cyo muri Gehinomu Gehinomu cyayugarira ati icyo arindire turahagije ikibazo cyane rero ngiki byukuri iyo Mana yawe Allah kwinjira muri Gehinomu izovayo ryari ko ari kibazo cy'ababi rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh erega jeyo baje bicyo nacyumvise ahubwo yabitakanze bimunanira kubaza ngo none ngo Imana ngo izovayo ryari ipe itagiye soma haruba marijani yasomye twarako yagiye haravuga ati hadithi ya Anas ibn Malik ariko aratubwira amakuru ngene bizoba bimeze ku munsi w'imperuka igihe Imana izoba yamaze guca urubanza igafata abahakanyi ikabashira mu muriro abeza bari mu ijuru mbega muri uwo muriro bizoba bimeze bite abantu bamaze kujayo kubera umuriro ishavu uzoba ufise ivyo twarabyigishijwe twebwe n'ubukari bwawo n'uburemere twarabwigishijwe ku burakari bw'umuriro umuriro uzobandanya ukwega babandi bakoze ibyaha gushika umuriro uvuga uti sindakwitsa nyongera bandanye nyongere abantu bamaze gukwirwa muri uwo muriro Imana icitsa yugaze ikirenge cyayivuga ati ndahejeje kubashirayo ngaba barimwo aba bazoba barimwo ntabwo ari Allah azoba yahonyoyeko kuweka siyo kuingiza wewe ukasoma Kiswahili ugomba kwisha Kiswahili ibintu bibiri bitandukanye ataweka unyayo wake si ataingiza
siyo ataingiza unyayo wake nasubire kwishuri azoza kuga uje no kugarura udini shavu kacanuka zukuguruni nikimana rugira byose zo kuga iki umuriro. None par exemple mwalimu nshitse nikiweka mguu kwenye mlango mba ninjiye mu nzu bado kwa sababu gani warondera intsinzi ahitari mbega ni bande bazoba bari muri uwo muriro bizoba bimeze gute? Raha za peponi kwanza, raha za peponi paji ya 32 paji ya 32 nyarutsa nyimba nihenze paji yego Wakristo dini zao hizo ni upuzi, hizo dini zao ngo ni mpagusa, hazikubaliwi mbele ya Mwenyezi Mungu. Ayo madini murimo ntiyemewe imbere y'Imana. Tena hao Wakristo wote kandi Wakristo bose wakaingia katika moto mkali wa jahannam. Abo nibo bazobugaraniwe muri wa muriro ukaza wora Imana rugira byose. Bacavuga ngo itubari muri uwo muriro. Qur'an 15 Giswahili 2 nyarutsa 15 kabiri Qur'an haravuga ati haravuga ati wichi mara nyingi keshi wale waliokufuru aba bakirisura bakubara bazoba baracumuye batse gusenga Imana imwe rudende ngo bemere inuma zose watatamani huko motoni. bazoca bavuga bakirisura bamaze kuba mu muriro n'abandi bakoze ibyaha cyo kubera amajini n'amashetani yacumuye yego watasema bavuga bati lau tungelikuwa Waislamu ati twibera abayisilamu bitagikunda bari mu muriro Imana yabugaraniye yo. Reka kurondera ku Imana muzaba muri kumwe, Imana ni muzaba muri kubiza yabugaraniye yo kabisa, bose yugaye ntiyugaranwa niko bimeze. muzaba muri ndani Imana ishobora gusha kuko niyo yaremye iki umuriro. Sasa mwarimu aba bakristo kubera ikibazo cyo mu muriro aba bantu babajimije bya bitabo byabo by'abakristo bitubwira ngo iki icyo gitabo nyene umwe muri mwebwe urupapuro rwa mbere abapasitori benshi bagendera mu nzira zimwe Rusiferi Satani yagendeye, arabibereye mu nzira Rusiferi yagendeyemwe nibo bazaba bari mu muriro. Urabyumva? Abapasitori bazaba bari mu muriro kubera iki? Yeremiya bajeje ego 50 Yeremiya rimwe 56 Yeremiya abantu banje Imana yarabetse kuvuga muri Yeremiya ati emwe abantu banje baba intama zizimiye. icyo gituma igikoko cy'icucu n'intama. Abakristo ngo Yesu ni Imana ego, Yesu ni umuzabibu ego, Yesu ni igiti ego, Yesu ni umwana w'Imana ego, Yesu ni Imana ego, iyo ni intama. Komeza baba intama zizimiye, abantu banje baba intama zizimiye. abungere babo abapasitori abanyene barabajimije, baramaze kubazimitse mwebwe murindiye umuriro wa gihonomu vayo baramaze kuzimitswa n'aba abantu bakeneye ko mumenye ukuri. nicyo gituma aza nk'akaremeranya utuntu ngo Allah ngo yaragiye mu muriro ngo azosha asha Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. muganda kwibaritse bo kwitwa bakanyi gutona kusimana kugira witwa umuhakanyi ni kutukiki Imana. none Fideli ariko arakora izina ry'umuhakanyi mu gutukiki Imana no mu kumenya Imana itso ubandanye tubizo kurimbura uzimonora gushika no kuhano navutse ukomeye. iyo birana umuntu yibonora umugabo Imana aramuvumye. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Allahu akbar Allahu akbar. Ngiye kurangiza na naundi ubwato bugomba bwugagwe ubundi ninde bugomba bwugagwe umwanya kamukine musha nyaruka ingo hajya hagarara ubundi ninde magike ubundi nakanyuma tutahe ubundi ninde bitahuye anyaragase yabyumvise atandukanye na Fideli wa ashhadu anna Isa bin Maryam abduhu wa rasuluhu. Ndeme bugishije akarimi kanje yukatamani gusenga by'ukuri uretse Imana rubende kandi ko Muhammadi n'intumwa y'Imana na Yesu mwene Mariya si Imana n'intumwa y'Imana guhera umuco w'Isilamu. gira abakristo bayi turakiye
abisilamu abo nyene bujyane na mwari bari mu bajyane hariya kubatorera TV Burundi ukuri kw'ivyanditswe mu bijyanye n'ijambo ry'Imana.